ngira ngo ndirimbe agateka k'abagendana ubumuga mpayagize umugambi turashoboye wowe washoboye kubona ko abagendana ubumuga turi abantu nk'abandi udushyira hamwe n'abandi. Ngira ngo nshimire nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu yabonye ko abagendana ubumuga ari abantu nk'abandi abakura mu gisaka bashira mu gisagara. Uno musi abagendana ubumuga ntitucitwa ibimuga twitwa abantu nk'abandi. Ngira ngo nshimagize mpayagize intara yacu ya Cibitoki yoyo yemeye yuko abagendana ubumuga bahabwa agateka kabakwiriye. Ngira ngo mpayagize abo tubana mu mihana bose babonye ko ubyaye umwana agendana ubumuga atavyaye igikoko yemera kumushira ahabona mukura munsi y'urutara. None uno musi abagendana ubumuga turajandajanda nk'ayajuru. Ngira ngo kandi mpayagize ababonye ko abagendana ubumuga ari abantu nk'abandi bemera kubakura mu gisaka babashira mu gisagara. Igisigaye ni haramba iterambere ku bagendana ubumuga. Mwiriwe ga mwandanga. Mwiriwe. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu cubahiro ciwe, turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana abane namwe mwese. Tumwongera yandi Shadia arongoye ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga muri komine yacu ya Buganda. Bakorana na Mustani urumva ko dupanze neza. Nk'uko bamwe babibonye ku butumire twabahaye, uyu munsi igenekerezo rya 4/0 umwaka w'ibihumbi 2020 ishirahamwe ry'abagendana ubumuga ADPH ryifuje ko ryokora umunsi mukuru w'abagendana ubumuga kuri uyu munsi. Mu ncamake banyakubahwa, umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga usanzwe ukorwa igenekerezo rya 3 Kigarama buri mwaka, ariko kumva zimwe twebwe abagendana ubumuga bo ngahi Buganda twifuje gukora umunsi mukuru kuri uyu munsi. Mudukundire rero dutangure dushimire Imana iyo mushobora byose yashoboye kudukoranya ngaha, ikaba yadufashirije n'abashitsi bavuye mu mihingo itandukanye bakaba bashitse amahoro, kandi n'ibirori byacu bikaba biriko bigenda neza. Icivugo cy'uyu munsi mukuru kivuga giti: turi kumwe twese abagendana ubumuga badasigaye inyuma, dushire inguvu hamwe kugira ngo dushikire iterambere rirama kandi ridakumira. Twishimikije ijambo ryanye n'icubahiro umukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi akunda kuvuga ngo turi kumwe twese birashoboka. Tukishimikiza kandi imbono y'igihugu cacu cy'u Burundi yuko mu 2040 Uburundi kizoba ari igihugu cifashe. Mu 2060 Uburundi bukazoba ari igihugu giteye imbere. Biratahuritse cyane ko kugira dushikire ibyo byose bisaba ko twese dushira inguvu hamwe, atanumwe avuyemo canke ngo akumirwe. Sagaseseshamuri kahise karatumye iterambere ku bagendana ubumuga ritabaho,
kubera ukudatahura ko ugendana ubumuga ari umuntu nk'abandi, akwiye kuvuzwa, kujanwa ku ishure, kugurirwa ibyambarwa, guhabwa amatongo nk'abandi n'ibindi byinshi bakorera abatagendana ubumuga. Mbega iterambere ni iki? Iterambere koba ari ukuba bamwe bagendera mu miduga izimbye no kuba mu mazu meza, hariho abandi bari mu mabarabara basegerereza. Aho umwe wese yokwihinyisha. Banyakubahwa mukoraniye ngaha, umwe wese mu cubahiro ciwe. Muri iyi komine yacu ya Buganda hari abagendana ubumuga baba igihumbi. Muri abo abagize amahirwe yo guca ku ntebe y'ishure kandi bakanaronka impapuro z'umutsindo bagera kuri 35. Muri abo 15 bakaba bafise ibiraka bitandukanye, harimo kandi abakiri ku ntebe y'ishure baba 160. Dufatiye kuri ibi biharuro murabona ko ibice birenga 80% by'abagendana ubumuga batiga amashuri ngo bayarangize. Muti none ibyo bikaba biva kuki? Twasanze ababyeyi benshi bafise abana bagendana ubumuga badashima gushira abana babo mu mashure, n'ababashize mu mashure ntibabitaho nk'uko bitaho abana batagendana ubumuga, bitwaje ukudatahura kwabo ngo ntaco bazovamwo, ngo n'abakomeye barananiwe nk'abiswe ibyo bimuga. N'ibindi bijambo bitesha agaciro uwugendana ubumuga. Ikindi twabonye nuko hagize uwugendana ubumuga aja ku ishure, usanga abana biga ku ishure rimwe baguma bamutwenga mu kumwita amazina atandukanye no kumwigana ukugene atambuka, avuga cangwe asa. Naha rero tuboneye akaryo ko gusaba aba bakurikira ibi. Abambere, indongozi zacu guhera hasi gushika ku mukuru ari ngaha, ko bodufasha guhimiriza abavyeyi bafise abana bagendana ubumuga ariko batifuza kubashira mu mashure. Mbere binakunze hakabaho n'ibihano ruhasha kuri abo bavyeyi b'ibitazi bafata abana babo nabi. Abakabiri, abajejwe indero na cane cane abigisha n'abayobozi bodufasha bakitaho abo bana bamaze gushika ku ishure, mbere binakunze bagahana bishimishije abandi bana bariko babatwenga umwana agendana ubumuga. Abagatatu, abagira neza amashirahamwe aharanira agateka k'abagendana ubumuga, abagwizatunga ko bodufasha mu gushigikira abana bagendana ubumuga bari ku mashure, mu kudufasha kuronka ibikoresho by'ishure n'ibindi. Abakane, abavyeyi bafise abana bagendana ubumuga kwitaho abana babo, bareke kubagumiza munsi y'ibitanda mu kubanyegeza. Umwana agendana ubumuga ni umwana nk'abandi. Iyo akurikiranywe neza akigishwa nk'abandi, arashobora kuba umutegetsi runaka, umwigisha, umuganga, eka n'ibindi byinshi bitandukanye. Ntimuje murafata abana banyu nabi ngo ntaco bazovamwo, wosanga aribo bazogira ico bamariye muri kazoza mugeze mu zabukuru. Abagatanu,
amasengero, imigambwe, amashyirahamwe atandukanye na zina mubyeyi wese ko bozoja barafata umwanya wo gusigurira abanywanyi babo mu miryango ko babonye ugendana ubumuga ko atari byiza kumutwenga, ahubwo ko bakwiye kumushyigikira kubera ko umuntu akira ubumuga ari uko apfuye, naho agitembera kuri iyi si uwo ari we wese ashobora kumugara. Banyakubahwa, mudukundire dushimire by'umwihariko aba bakurikira. Uwa mbere, leta y'igihugu cyacu cy'u Burundi yo yemeye gushira umukono ku itegeko rigenga abagendana ubumuga, ariko rikeneye amategeko n'amabwirizwa mperekeza. Tuboneyeho n'akaryo ko gushimira indongozi zashoboye gushika muri uru rubanza rwacu. Ubwa kabiri, amashyirahamwe aharanira agateka k'abagendana ubumuga yagiye hamwe, ariyo urunani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi, IPHB, ZOA, VNG n'ayandi, yagize icyiyumviro cyo gushyiraho umugambi turashoboye uriko ushyira mu ngiro ibikorwa muri komine yacu ya Buganda, cyane cyane guhimiriza no gukangurira ikibano, imiryango guha ikibanza n'agateka bibereye ugendana ubumuga. Ubwa gatatu, ishirahamwe FIDA ataco ridakora mu kudufashiriza abana bagendana ubumuga mu kuronswa ibikoresho vy'ishure. Ubwa kane, abagendana ubumuga bo ubwabo bavuye ahatandukanye baje kudufasha guhimbaza uyu munsi mukuru. Tukaba dushimira kandi umugambi turashoboye wo wadukuye mu Gisaka ukadushira mu Gisagara. Ku neza turamaze kubona ko hari hinduka rinini ku bagendana ubumuga. Uno munsi turamaze kubona imiryango ishika 6 imaze guha amatongo ugendana ubumuga. Turamaze kubona ugendana ubumuga yahawe inka, bisigura ko mu kibano bamaze kudutahura. Ubwa gatanu, dushimire cyane abo mu muryango Croix Rouge, abo muri Mipareke n'abo muri Dushire Hamwe ku kuntu twama dukorana neza mu bikorwa biza biharanira agateka k'abagendana ubumuga. Mudukundire tubashimire mwebwe mwese mwaje kuva mu mihingo itandukanye kukugene mwahagaritse ibyo mwarimo mukaza kwifatanya natwe mu bikorwa byose twatanguranye kuva mu gatondo gushika ya masa. Imana yo mu ijuru ibaduhezagirire, murakoze.